Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro bamaso. Uyu munsi turakomeje ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turabandanije inyigisho z'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Uyu munsi rero tukaba tugeze ku ishengero rigira kabiri, icete candikiwe ishengero ry'Isimuruna. Ishengero ry'Isimuruna riri mu mashengero abiri, mu mashengero ndwi habonetse amashengero abiri yashimiwe guhera ku kambere kugeza ku bwa nyuma. Ishengero ry'Isimuruna hamwe n'ishengero ry'Ifiladelfiya, ayo mashengero uko ari abiri yarabonetse, mu yandi mashengero yose uko ari ndwi arashimigwa. Rero ishengero tugeze ko uyu munsi ry'Isimuruna tugiye kuhabonera ingene abakristo baho bihanganye bakanesha bakaramiriza. Nta majambo umwami Yesu yababwiye yo kubabwira ati kuki mwagize ibi, kuki mwagize ibi, kuki mwagize ibi, ahubwo umwami Yesu yarababwiye ati mwame muyoboka, mukomeze kuyoboka. Mwene data nawe nimba uri mu murongo mwiza, komeza kuyoboka, shishikara mugenzi, ntucobogore kandi nturambigwe. Ndabaye ikaze rero muri kano kanya, turagira ngo dusenge Imana hanyuma duce twumva aya majambo meza cyane y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Mwami wacu Mana data uri mu ijuru, ndongeye gushima, ndongeye gukenguruka nyakubahwa. Urakoze cyane kuko watugiriye neza, ukaduha kugirirwa ubuntu kugira ngo tubashe kwiga aya majambo y'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Uyu munsi rishengero tugeze ko Gisimuruna, ndasengera abagiye kumva ubutumwa bwiza. Mwami bacumitwe mu mitima bihane, bakire Yesu, maze mwami nzambani yavuga, maze bataruke hamwe natwe zujane mu bwami bwawe butazoshira. Urakoze mwami, ndasengera umuntu wese ndamusabira mpwemu yera, nanje ndisabiye gusobanukirwa no gutahura bivuye kuri mpwemu yera. Ndasabye mwami amavuta ya mpwemu yera, ndasabye mwami guhishurirwa no kuyoborwa nawe. Mwami wacu Yesu Kristo urakoze. Abagiye kumva ubutumwa bwiza mwami ubahe gukanguka no kuba maso, maze bitegure dusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze Mana, ndabisenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ndagira ngo rero dusome mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana gihimbani ca kabiri. Turasoma duhere ku murongo w'indwi turageza ku murongo w'11. Umutwe w'amajambo uravuga ngo icete candikiwe ishengero ry'Isimuruna. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isimuruna uti uwa mbere kandi uw'iherezo, uwari yarapfuye kandi akaba muzima, aravuga ibi ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamara uri umutunzi n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo, ariko ari sinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Uwo murwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Uri n'ugutwi niyumve ico mwemabwira amashengero. Unesha ntaca urupfu rwa kabiri ruzomugira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Unesha ntaca urupfu rwa kabiri ruzomugira. Iri ni isezerano ryongeye gusubirwamwo inyuma yuko hasezeranywe isezerano rivuga yuko unesha umwami Yesu azomuha kujya kuvyamye ku giti cy'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Uwuriye kuri ico giti wese azohoraho ibihe bidashira, kuko ico giti ari giti cy'ubugingo. None hano unesha yongeye guhabwa ayandi mahirwe y'ukubwirwa ijambo rivuga ngo unesha ntaca urupfu rwa kabiri ruzomugira. Iyi ni konfirmasiyo yo kubwira wowe uzonesha yuko umaze kujya kuri ico giti cy'ubugingo
uzoca uhabwa konfirimasiyo yo kubwirwa ati ntugipfa, ubayeho ibihe byose, uzobana n'umwami, uzokwama uri kumwe na data, uzokwama uri aho munyonga ha data, ugiye kubaho ibihe byose, ugiye kubaho ibihe bitazoshira. Rero iyi ni konfirimasiyo ya kabiri yongeye kubonekana. Twarababwiye yuko amahirwe canke ibitsibo ari ndwi nk'uko amashengero yose ari ndwi. Rero iri jambo ryabwiwe iri shengero ry'Isimuruna biturutse ku kuntu aba bakristo b'Isimuruna bihanganye. Umwami Yesu atangura ababwira amajambo akomeye cyane ku murongo w'8, aravuga ngo, kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Isimuruna uti, uwa mbere kandi uw'iherezo, uwari yarapfuye kandi akaba muzima, aravuga ibi. Aya majambo umwami Yesu yatanguye kubavuga ayabwira ab'Isimuruna, kubera yuko ab'Isimuruna bihanganye, bakihanganira imibabaro, bakihanganira amagorwa, bakihanganira guhamwa, bakihanganira gutotezwa, bakihanganira amasinagogi ya Satani, kandi yitwa ngo n'amasinagogi y'Abayahudi. Ariko Abayahudi bari bahindutse ibikoresho by'umurwanizi, nibo bahama, nibo batoteza ishengero, bakariburagiza, bakaritesha intumbero. Yesu rero atangura kugira ngo uwa mbere kandi uw'iherezo, uwari yarapfuye kandi akaba muzima, aravuga ibi. Yesu Kristo n'uwa mbere, haleluya, kandi Yesu Kristo n'uw'iherezo. Iri jambo canke iri titre cyangwa iri zina rihabwa Imana. Yesu na se n'umwe, Imana data n'uwa mbere. Daniyeli abihishurwa abona ngo uwa mbere na mbere ngo yaraje ngo aravyagira, hanyuma rero ngo baramumushikiriza. Yesu yaraje baramumushikiriza, niko Daniyeli yabibonye. Hano rero umwami Yesu nawe aravuze ati, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Ibi rero usobanukirwa wabivuze uwo ari we, ni umwami Yesu Kristo, kubera ko hepfo yaciye abandanya avuga ngo uwari yarapfuye kandi akaba muzima. Yesu niwe yapfuye, haleluya. Uwari yarapfuye ninde? Uwongeye kuba muzima ninde? Ni Yesu Kristo umunyanazareti. Iri jambo mwene data sinzi uritekerezaho, ariko iyo wumvise ukuntu umwami Yesu yipresenta avuga ati, nari narapfuye atariko raba ndi muzima, uvyumva gute? Ubitekerezaho iki? Abantu benshi uno munsi baranka kwivuga yuko bari barapfuye, baranka kwivuga yuko bapfuye ku vyaha. Paulo yaravuze ngo, twebwe twapfuye ku vyaha, none twoba tukibigumamwo dute? Abapfuye ku vyaha, umuntu yitwa umukristo yarapfuye, yapfanye na Kristo. Nimba utarapfana na Kristo, ntabwo urivuga yuko uri umukristo, kuko Kristo niwe wapfuye hanyuma akazuka. Haleluya. Uwari yarapfuye, nawe mwene data afata ingingo yo kuvuga uti, nari narapfuye nishwe n'ibicumuro byanje, nari narapfuye nishwe n'ubusambanyi, nari narapfuye nishwe n'akaboregwe, nari narapfuye nishwe no gutukana, nari narapfuye nishwe n'ishari, nari narapfuye nishwe n'ubugwanyi, nari narapfuye nishwe n'ivyaha, ariko Yesu yaranzuye. Haleluya. Iyi ni ntaho ikomeye cyane. Umwami Yesu yari yarapfuye, ariko none arabahora ari muzima. Imana ihabwa icubahiro cyane. Womenga abantu benshi babivuze birateye isoni kumva yuko umuntu w'inkomezi w'imbaraga w'unyabubasha, yuko yokwivuga yuko yabaye umunyantege nke akemera gucika nk'abandi bose. Mwene data, nutemera guca bugufi nk'umwami Yesu Kristo, nutemera guca bugufi nk'umwami Yesu Kristo, ntibizokorohera guca mu irembo ripfunganye, ntibizokorohera kuzamurwa inzambani yavuga. Emera guca bugufi, emera gupfa ku vyaha, emera yuko Yesu yibera ikibambwe, n'isi nayo ikubere ikibambwe, uheze ubone kwitwa umukristo nyawe. Haleluya, haleluya. Yesu yivuga ati, nari narapfuye. Umwana w'Imana arivuga, ntabitinya, ntabitinya. Imana dusenga, Yesu Kristo data wa twese ahoraho, arivuga ati, nari narapfuye
abayuda baranse kumwizera ngo kuko ngo ari umuntu apfa, baranse kumwizera ngo niwo kwizera Imana ipfa, ariko Yesu aravuze ngo nari narapfuye. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Ugomba wizere canke usuzugure canke ukengere, ariko umwami wacu Yesu yari yarapfuye. Ndabwira abantu bacishira hejuru, abantu bacigira gakomeye, ndababwire nti Imana dusenga, umwami w'amahoro, umukama w'amahoro, data wa twese ahoraho, umwe yatuvukira, Mesiya, yari yarapfuye ariko kandi none ahora ari muzima, kuko yarazutse, niwe yashurije abasinziriye, yabaye imfura mu kuzuka mu bapfuye. Haleluya! Imana ihabwa icubahiro cyane. None ndagira ngo dukomeze umurongo w'9. Yesu arakomeza aravuga ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamara uri umutunzi n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo, ariko ari sinagogi ya Satani. Haleluya! Aya majambo arimo arabwirwa ishengero ryihanganye ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamara uri umutunzi. Haleluya! Ndagira ngo mwene data musobanukirwe, aya majambo arimo arabwirwa ishengero ryihanganye, maze barahagarara barashikama, ntibatwarwa n'aya madini, ntibatwarwa n'aya madini y'abayuda. Aya madini y'abayuda uno munsi hariho amasinagogi ya Satani, ngo n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo, ariko ari sinagogi ya Satani. Uno munsi hariho amasinagogi ya Satani. Sinagogi ni ijambo rivuze ishengero canke urusengero, ahantu bateranira, kuko ahantu hose abayuda bateranira bahita mu isinagogi. Ni ngoco kimwe mu Kirundi tuvuga ngo urusengero. Izi nsengero usanga zubatswe ku misozi, ku mitumba, mu bisagara, nazo ni nkuko wovuga ati n'amasinagogi. Ururimi niko rwahinduye, ariko mu Kirundi cacu ni insengero. Insengero, za nsengero zihari uno munsi, mbega nazo zoba ari amasinagogi ya Satani? Iyi sinagogi ya Satani ni iyihe? Ni dini rigwanya Kristo, ni dini ririko rirabuza gusenga nyakuri, ni dini ritemerera abantu gukizwa, ni dini ritayoborera abantu mu ijuru, ni dini ririko rirazimiza abantu, ni dini ririko rirayobya abantu, ni dini ririko riratoteza abantu. Abakristo aho kugira ngo bihane, ahubwo birananirana, ugasanga baguye basubiye inyuma. Ni dini ririko rirapfukapfuka rikandirirako, aho kugira ngo abantu bihane, ugasanga ahubwo batera bayoba bazimira, batera bayoba bazirimira. Ngo sinohirahira ngo mvuga ubutumwa ngo bwo kwihana, ngo ntibosubira kubonekana n'umwe, ngo ntibosubira kuza, ngo byabigira 10 ntibyosubira kuza, ngo bwa bwinshi bw'abantu ntibwosubira kuza. Abantu rero basigaye bakwegera abantu ngo babe benshi, ariko batagira inzira y'agakiza muri bo, batagira ubugingo budashira muri bo. Abo bose n'amasinagogi ya Satani. Rero ishengero ry'Isimuruna ryari riri hagati y'amasinagogi ya Satani. Mwene data uri hagati y'amasinagogi menshi, hirya no hino hari amasinagogi, hirya no hino hari amasinagogi, aho urabisha amasose hari amasinagogi. None mwene data, raba wisuzume, ntuhavutwarwa, ntuhavuhendwa n'ayo masinagogi ari hirya no hino kuzungurutse. Yesu arakomeza ku murongo w'10 aravuga ngo ntutinye ivyo ugira ubabazwe. Eho uwo murwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero, kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Haleluya! Muzogira amarushwa iminsi 10. Nguwo murwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero. Iri bohero ni irihe? Ibohero rya Satani. Satani yarateguye utuzu twibohero, yarateguye udusho two kuzibira no kubuza abakozi b'Imana gukorera Imana, kubuza abavuga butumwa kugira ngo ntibavuge, kubuza abantu Imana yahaye impano yo kuvuga ku cyaha ngo nibareke, ngo nibasigeho. Iryo ni ibohero, ako nagasho. Kubuza abantu ngo ntibakorera Imana mu bwisanzure, ugasanga ahubwo bareretse bakarerekera. Abanyabyaha ngo nibakomeze bakora ibyaha, ngo nta mpamvu zo kwirirwa umuntu ngo aradomako, ngo kirazira ngo kwirirwa urabwira abantu, ngo babwira ibyo ngo bose barabizi, ngo umwe wese ngo azimenya,
ngo nta mpamvu zo kubikorako no kubidomako no kubivuga. Abantu rero bagaca batangura rero kugushira mu gasho, bakagushira mu ibohero. Ugasanga basigaye bakwanse bakakwanyiriza, bibaza ko hari ico barimo barakora, ariko ndagira ngo ubwire ko ivyo byose ari ubusa gusa. Haleluya! Yesu arakubwiye ngo ntutinye, ntutinye ivyo ugira ubabazwe. Kubabazwa, hari abantu benshi bariko barababazwa, babazwa bahorwa izina rya Yesu. Ugasanga umuntu bariko baramutoteza, bariko baramutera amabuye, bariko baramubwira ngo kukibi, ngo kubera ikibi, ngo kubera iki, kubera ko yubahutse agakoreshwa, akavugishwa, akavuga, akadomako, atigeze atinya, ahubwo yabivuze byose akabishira ahagaragara. Ndagira ngo mbabwire ngo ivyo mwongoreraniwe haruguru byose muzobivugire hejuru ku gatwe k'inzu. Niko Yesu yavuze. Nta caha kigomba kunyegezwa, nta caha kigomba gutwikirirwa, kigomba gutwikururwa mu izina rya Yesu, kugira ngo umuntu yihana kiriho. Niwihane ugihumeka, niwihane uce bugufi, ureke kuguma winantaza wigira gakomeye. Urupfu rurakurindiriye, Gehinomu irakurindiriye. Uzobona ibara, uzorimbuka niwanka kumvira, niwanka kwatura, niwanka guheba ubwo busambanyi, niwanka kubiheba. Uno munsi uracagendera muri ubwo busambanyi, uracashurashura, uracagendera muri iryo shari, uracagendera muri urwo rwanko. Niwihane, Yesu Kristo agiye kuza guhemba no guhana. Nuko rero hano bano bo mw'ishengero ry'Isimuruna barabwirwa majambo akomeye cyane ngo ntutinye ivyo ugira ubabazwe, ntutinye nubwo wagira bakwanye, ntutinye nubwo wagira bagutoteze, ntutinye. Haleluya! Hari amajambo umwami Yesu yavuze, ayavuga muri Matayo igihimba ca 5 umurongo w'10. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ni ca 5. Umwami Yesu abwira abantu bariko barahamwa n'abarimo baratotezwa. Umurongo w'11 haravuga ngo, dusome ku murongo w'11 haravuga ngo, namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama, bakabarementaniriza ibibi byose babampoye. Munezerwe muhimbarwe, kuko impera zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba mbere. Yesu ashimwe cyane. Ngo namwe muzoba muhiriwe abo mw'ishengero ry'Isimuruna, muntu w'Imana uri kurahamwa, uri muratotezwa, ndagira ngo mbwire ngo urahiriwe. Barimo baraguhora ubutumwa wavuze, barimo baraguhora yuko wemangiye Kristo, barimo baraguhora yuko wivanguye n'amadini y'ibinyoma, barimo baraguhora yuko utakiri muri amadini amwe ashigikiye Satani, amasinagogi ya Satani warayavuyemo, warayasezereye, ntukiyarimwo. None rero bariko baraguhama, bariko baragutoteza. Yesu arakubwiye ngo ntutinye, ngo namwe muzoba muhiriwe. Haleluya! Urahiriwe nawe nimba uri kurahamwa uhorwa izina rya Yesu. Unesha ni bene uyo, ugiye guhabwa igitsibo cy'ubugingo ni bene uwo. Muri no misi mwisi uri n'amagorwa, mwisi abantu ntibaguhana igwere, mwisi ntabwo abantu bakubona neza, mwisi ntabwo abantu bariko baraguha akazi na karibu, ariko Yesu Kristo agiye kukugororera. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nguko niko bahama abavugishwa n'Imana ba mbere. Ngo munezerwe muhimbarwe, kuko impera zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba mbere. Nezerwa, nezerwa mwene data. Ishengero ry'Isimuruna aho gushavura, aho kurakara, ryaranezerwa. Ati tiko turanezererwa no kubona turimo turahorwa gushingira intahe Yesu Kristo. Biratunezereye, biratunezereye. Nawe urahimbawe kubona bariko barakuziza ubutumwa bwiza. Haleluya! Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ano majambo tuyagarutse ko uyu murongo w'10 uravuze ngo ntutinye ivyo ugira ubabazwe. Mwene data, ntutinye, wibuke ko Shaduraka na Meshake na Abedunego batigeze batinya, ntibigeze batinya, ntibigeze bacika ivutu canke ngo bacika intege, ariko barubahutse, baremanga, barashingira intahe umwami Nebukadineza. Baramubwira bati, nubwo Imana itoza kudukiza uwo muriro w'itanure ry'umuriro uhinda, ntitwemeye
gusenga ibishushanyo, nitweme gusenga ibigirwamana. Uno munsi hariho abantu bagisenga ibishushanyo, hariho abantu bagisenga ibigirwamana. Ndagira ngo abagifise ibigirwamana mubimene, mubiturire, mushaka abakozi b'Imana bo kubasengera, mwihane, mwature, muture imitwaro, musengerwe. Yesu Kristo agiye kuza guhemba ndetse no guhana. Nuko rero ngo uwo murwaniza agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe. Ikigeragezo kigiye kukuzako, ariko niwabona kije urihangana. Mwene data, niko bimeze. Abantu benshi bariko baraja mu ijuru, niyo nzira bacamwo. Iyo nzira iraruhije, iragoye, n'inzira igoye, ariko niwihangane Yesu agiye kukugororera. Niwihangane Yesu agiye kuguha igitsibo c'ubugingo. Niwihangane, shishikara ukorere Yesu, shishikara uvuga ubutumwa, shishikara usenge nturambigwe, usenge ntucike intege. Bandanya uramirize mwene data mu gikorwa no mu muhamagaro wawe. Shishikara, komeza, bandanya. Haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Nuko rero ngo kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Iyi minsi 10 iratwibutsa iminsi 10 yo kugeragezwa kwa Daniyeli nabo bari kumwe ba Shaduraka na Meshake na Abedunego. Babahaye kugeragezwa iminsi 10. Nibo bisabiye baravuga ati, nimutugerageze iminsi 10, tutarya ibyo by'ukurya, tutanywa ibyo biyayuramutwe, tutarya ku binoboye by'umwami, ariko twirira ibisoromano, twirira imboga, tunwe n'amazi gusa amavomano. Hanyuma rero mutugerageze iminsi 10. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo mbabwire ngo umwami Yesu yaramaze gusobanurira ishengero ry'Isimuruna yuko rigiye kugeragezwa iminsi 10. Iyo minsi 10 yari minsi umwansi Satani yarimwe arakaza umurego kugira ngo akoresha abayahudi, akoresha abanyesinagogi kugira ngo batoteze ishengero. Uno munsi hari iminsi 10 amadini y'amasinagogi bahawe kugira ngo batoteze canke baburagize canke bayovye canke bazimize. Hari iminsi 10 yahawe abavugishwa b'ibinyoma, abitwa abafo profete, baringo barakoresha bahenda abantu ngo baringo barabakorera ibitangaza. Hari iminsi 10 yahawe abanyamadini kugira ngo bahenda abantu babaca ibya 10 kugira ngo bikunde babahereza ibyabo, ariko Yesu yaravuze ngo muramaze guhabwa impera zanyu. Hari iminsi 10 abantu bariko barashaka kugira ngo batoteze ishengero, batoteze abakozi b'Imana, batoteze abavuga butumwa, bababuze kuvuga Imana neza, bababuze kuvuga ukuri ko mu mutima w'Imana, bababuze kuvugishwa na mpwemu yera, ngo bikunde ngo baze barapfukapuka, ngo baze barasigiririza. Ariko mwene data, hariho iminsi 10. Iyo minsi 10 ni y'igihe gito. Bisobanurwa ngo Satani aje gukora igihe gitoya. Igihe yahawe n'igihe gito, n'igihe kigereranye, kizomara umwanya muto nk'uwurume rumara. Kandi mwene data, ntaco azokurayo, kuko muri Yesu ntaco ahafise. Imana ishimwe cyane. Muri Yesu ntaco ahafise, afise igihe gitoya ngo kizosokoroka kivuye ikuzimu, kize kuzimiza abari mw'isi bose, maze ngo bazozimizwa. Hanyuma rero ngo kizoza gifise igihe gito, ngo kizoza gifise inzigo nyinshi kugira ngo kize kuzimiza amahanga yose n'amoko yose n'amakungu yose n'indimi zose n'imiryango yose. Kizoza gifise igihe gito. Ico gihe gito kigeranywa n'iminsi 10. Iki gihe gito ca Satani kigeranywa n'iminsi 10. Akora ibitangaza n'ibimenyetso by'ibinyoma kugira ngo kizimize n'abatoranijwe. Nivyashoboka kizobikora mu minsi 10. Kizobikora mu minsi 10. Igiharuro 10 bisobanurwa igihe gito, umwanya muto. Mwene data nawe uri muraca mu bigeragezo, bisobanurwa umwanya muto, bisobanurwa igihe gito. Nta gihe kinini ugiye kumara muri ibyo bigeragezo. Ugiye guhabwa intsinzi, ugiye guhabwa kunesha, ugiye guhabwa kugororegwa. Rero komeza niwihangane. Jambo ry'Imana
riratubwira ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Wamuyoboka mu rupfu nka Shaduraka na Meshake na Abedunego, wamuyoboka mu rupfu nka Daniyeli mugobo gw'intambwe, wamuyoboka mwene data gushitsa kugupfa. Imana ishimwe cyane. Yesu aravuze ngo nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Ico Yesu azokugororera nukukuraga ubugingo budashira, nukukuraga ubugingo. Haleluya. Uzohabwa kurya kuri ca giti, hanyuma ucubwirwa itangazo rivuga riti rema byose birarangiye, birarangiye, ntugipfuye. Haleluya. Urashikanywe mwijuru, urashikanywe. Haleluya. aho Imana yagutegekanirije. Haleluya. Hazocavugwa rya jambo ngo nimuze abo data yatoranije yahezagiye, muragwe ubwami mwasezeraniwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Imana ishimwe cyane. Niwihangane rero, igihe kitarambiranye ugiye kugororerwa. Niwabona iby'isi bije kunaniza, ukabona uje gutegwa n'ibitero, uramenya yuko hageze kugira ngo wambare inkomezi. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 11 uravuze ngo uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero, unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nguri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Mwene data niwumve nimba ufise ugutwi ko muri mpwemu yera. Nimba mpwemu yera aguhaye kumva, nutahura igituma twarahawe kubwirwa no majambo y'ivyahishiro Yohana, kubwirwa no majambo y'amashengero ndwi. Iri jambo rije kubwawe nukugira ngo wezwe, nukugira ngo nezwe. Ni jambo ryo kudukangura, ni jambo ryo kutuvugutira no kutweza, ni jambo ryo kuduha kugira ngo dukanguke tumenye ko iyisi irimwe iragenda, irimwe irasaza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngunesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Mwene data, muri iyi ngingo igira kabiri y'ishengero ry'Isimuruna, iri shengero rizohita ribwirwa iri jambo rivuga ngo unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Iri jambo ryahawe iri shengero ry'Isimuruna kubera ko ntabwo bigeze bagayigwa, ntabwo bigeze bagayigwa ngo bibona ko ari aboro, bibona ko ari abatindi, bibona ko ari abakene, bibona ko ataco batunze. Ariko Yesu abashingira intaha ababwira ngo uri umutunzi. Mwene data, wewe wicisha bugufi, wewe utiriguri uriyita ayo mazina, amazina y'ibiti, amazina y'ubwungere, ivyo byose ntiwirigura vyiyita. Mwene data, Yesu yaravuze ati ntimwirirwe murakira ayo mazina, nimwiyite yuko mwese muri bene so, mwese muravukana. Nawe rero aho uri rero, kuba utiri urita ivyo byose, Imana iguhezagire. Nguri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Aya majambo yongeye kwandikirwa marayika w'ishengero ry'Isimuruna. Marayika arabihabwa. Ndagira ngo mbibutse ko ubu butumwa bukirungikirwa y'amashengero bwabanza gushikira kuri marayika. Marayika akaheza rero akabishikiriza abakozi b'Imana. Mu yandi majambo, ubuyobozi nibwo bugomba kubanza guhabwa aya majambo, bukayakira, bukasesangura, bukayiga, bwamara kuyiga bugaheza bukayashikiriza ishengero. Imana itabara, Imana itabara ishengero rya kino gihe kugira ngo bongere gukizwa nk'Abisimuruna, bongere gukizwa nk'ishengero ry'Isimuruna. Bemera barihangana, bemera kwicwa bahorwa kugororoka, bemera guhamwa, bemera gutukwa, bemera gutotezwa, bemera kwambika ubusa, bemera kwambika ibara, ariko bararamiriza. Imana iguhezagire. Nimba nawe umeze uko, nimba nawe ari uko biri, Imana ihabwa icubahiro. Naho nimba atari uko, iki ni igihe ciza cyo gupfukama imbere z'Imana, wakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Wongere gusaba umwami Yesu aguha intege n'imbaraga, aguha ubushobozi, aguha intsinzi, ukomeze kuramiriza, nawe witegure kuzohabwa igitsibo cy'ubugingo. Turagira ngo dusenge kugira ngo umuntu wese yumvise buno butumwa bwiza bushike mu mutima wiwe kandi ahitemo bigishoboka. Dusenga Imana. Mwami w'icubahiro, data ugororoka, wera wo mwijuru, ndagushimiye yuko ishengero ry'Isimuruna ryihanganye, bibona ko ari abakene ariko n'abatunzi. Ndasengera umwene data yamaze guhitamo Yesu, yamaze guhitamo ubugingo budashira.
ndamusengeye ngo umuhe imbaraga n'inkomezi, akomeze kwihangana gushitsa gupfa, akomeze kunesha gushitsa gupfa, kugira ngo azahabwe igitsebo cy'ubugingo. Mwami urakoze kumvise ubutumwa bwose Mana, ndabasabiye ngo amaraso ya Yesu Kristo abuhagire, ndabasabiye mpwemu yera wongere kubeza, yongere kubuzuza ubushobozi bwawe. Mwami bakomerezwe muri wewe Kristo. Data urakoze, ndabigushimiye, nuko bishimigwe, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abahezagire, mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Mwami Yesu abaha umugisha. Haleluya, amen.